barashima nibo bariko barashima abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima nibo bariko barashima nibo bariko barashima abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima abo Yesu yahaye abapenzi nibo bariko barashima abo Yesu yagiriye neza nibo bariko barashima. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Uno munsi kuri Action Vibes TV twavuye mu kuvuga gusa mu majambo iteka ry'umuntu, ahubwo tuja mu bikorwa. Twagendeye rero umugwi wa Charité, tudatevye tuganire n'uwurongoye hamwe n'abagize uwo mugwi batubwire ngena bahiteka umuntu, ngena bahana iteka hagati yacu. None rero turahaye ikaze abatumire bacu, duhereye ku urongoye umugwi muheze mutwidondore. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Nanje ndabaramukije kandi ndakengurukiye cyane Jeanne yadutumiye uno munsi nkuko yabibabwiye. Jewe ndi urongoye umugwi twita Charité, ngira twaza kuvugana neza ko umwanya uza kugenda muri kino kiganiro ibyo mugwi. Jewe nkaba nitwa Akimana Annick, ndumukutsa kivi kuri Action Vibes TV. Murakoze. Nitwa Ngendakumana Claudine, nabashimiye Jeanne ari ngaha yoboye ubutumwa na Patiri Inyansi baratwakiriye, Imana ibahezagire mu ijuru. Nitwa Kamine Esperance, nkaba ntawe biba byose kwengurukira mpungu ziza Inyansi na Anike bicaranye hano na Jeanne. Bakoze cyane byiza badukoreye, ntawo bivuga ko uno mwanya byoba byinshi cyane. Nani muzika tunavuke gororero ndashimye cyane, nshimiye Jeanne na Anike, ntashimira Padiri Inyasi kwica Burundi mwa Juma, ndashimiye Padiri Inyasi na Jeanne na Anike, nibo baduteye iteka, badufashe badukura mu ibarabara. Ego cyane, murakoze kutwidondora abatumire bacu. None rero tudatevye mpereye ku urongoye umugwi n'ubu ugire kudusigurira mbega ubutumwa bwa Charité niki, mukora iki kugira ngo twumve ko by'ukuri ntabeshe mu kuvuga mu ntango ko bijanye no guha iteka umuntu, nkuko no munsi navuze yuko tugiye kuva mu majambo tuje mu bikorwa by'iteka ry'umuntu. Rero twashitse ku kivi. Ego Jeanne, urakoze kuri ico kibazo umbajije. Ubutumwa bwa Charité ni ubutumwa twatanguye haraheze nk'imyaka 13. Twabutanguye tukiri abanyeshuri muri za kaminuza, tubutangurana n'abamama bari bafise abana bari mu buzima butoroshe bwo gusaba hirya no hino. Mugabo ubwa mbere na mbere twashimikira ku bana. Abana niho twavuga tuti mu Burundi bw'ejo ni kazoza kejo, turabaheza turabasubiza mu mashure bariga. Mugabo rero kubera abana bonyene tutari gushobora gukorana ubutumwa bonyene ukwabo, tugakoranye n'abavyeyi, turaheza turaja hamwe n'abo bavyeyi babo bana badufata mu mugongo. Ico gihe barabahereza udutahe, barabaha inyigisho kuri bamwe bari bashoboye kwiga izo nyigisho, kugira ngo wa mwana niyava ku ishure ashike muhira aronka utwo afungura, kubera urumva kwiga mu nda hagaragara ntibyari kuba byoroshe. Uyu mugwi rero turi kumwe uno munsi inyuma y'iyo myaka yose ni umugwi wadukundiye kugira ngo iryo teka twari dushaka kubaha baryakire. Bararyakiriye kandi n'abo bana ubu aho bageze, abo dusigaranye byese kuko hari abagiye barabivamwo, turabona yuko iryo teka twashatse kubaha baryakiriye kandi barigendera, baragerageza naho ibigorana bitabura, baragerageza iryo teka bararyakiriye kandi baragendera. Murakoze. Ndakengurukiye cyane urongoye umugwi wa Charité. None ngaruke kuri abo batumire bacu bagendanye n'ubarongoye,
mbega ijambo iteka muriha igaciro kangana gute mu buzima bwanyu? Mbereye kuri Esperance, ijambo iteka uriha agaciro akahe? Mbega hari umuntu murahura mu buzima akaguha iteka? Iteka naribonye cyane, narabonye abampaye amateka babaye benshi, narabishimye rwose. Ubwa mbere na mbere narabona neza ko ntazoronka ingene nanje notera imbere, ingene nobona noca mu bantu nanje mberewe. Ariko ino saha agateka kamwampaye, abana banje barize barahejeje baje mu kaminuza kandi ndavyizeye. Ntani nkashima mvuga ati ino samba narabuze umwana, narabonye ingene bamumvuje agwa musipa. Ibyo byose ni ibintu bigushima, niteka banteye rwose kuba umuryango wanje ugikwiye. Ndakengurukiye rero abantu bose babikurikiranye, hariho ba Dorfe, hariho ba Brice, ba Jeanne, ba Nike, ba Nadeje, namwe batwaye tushanye Jeanne, Anike, twese twese twicaranye. Kuri mwana nkiteka ishi cyane, n'ubundi arikenguruka Imana bazigana. Dine, ijambo iteka uriha agaciro akahe? Mbega hari umuntu araguha iteka mu buzima bwawe? Yego, abantu benshi bararimpaye, b'abakirisi turi kumwe, batwa ba Jane na Aline, n'aba turi kumwe nyene na ba Dorofe, baramvuriza abana, baraja muhira barampanura ukuntu ntegereza kwitwara mu buzima, na Brice w'Igitega kandi barampaye iteka. Imana ibahezagire bazigame. Nukuri ico ndagikengurukira cyane cyane, n'indero bampaye narayihaye abana banje barayigendera, n'ababanyi rero baranshimira cyane, umukama bazigame. Ndashima kubera naragwatse umwana muramumvuriza, baramubaga umusipa, nta wundi yari kumukorera, byose narabishimye. Patrenyasi naramushimiye, aba bose bajane ndabashimira. Iteka mwanteye nuko uyu munsi nka wewe Jane na Anike na Padiri Nyasi na Dorufe n'abandi bahungu mwakorana ubutumwa, byarampaye kuraje nini, ukuntu mwamfashe mu mugongo, mwarafashe mu mugongo cyane. N'abana banje barava mw'ibarabara, bari mw'ibarabara, nanje ndi mw'ibarabara. Ndabashimira cyane. N'uyu munsi Jane na Anike na Padiri Nyasi n'abandi bakorera ruguru, nukuri agaciro kanini barakampaye mu Kristo. Iteka uramaze uvuga ko iki ari umuntu araguha iteka mu buzima bwawe? Ijambo iteka uko ndarivuga ko mpera kuri Padiri Nyasi, Jane, Anike, Adolphe, barampaye iteka. Umwana wanje wa mbere Simo baramusohoye, yaronse diplome. None na Mariamu nawe arasohote. Rero kugeza ubu ndabashimira ku iteka ry'Uhoraho, kuri Bikira Mariya mama w'Uhoraho na Yesu Kristo umweranda. Ndabashimira rwose, nkabashimira ku Uhoraho ko niwe abikoze, bantera iryo teka. Tubwire Kristo. Yego, nukuri warakoze cyo mu ijambo iteka narihawe na Patiri Nyasi, aho yabwira Jane, Anike n'abandi ati mukura abana mu barabara. Nukuri nararonse amakaye, bararonse amakaye. Jiste wanje yarize aragira muri 13. Nukuri Imana ibahezagire bongere imigisha, barakoze. Ndetse n'ubu turacyari kumwe nabo, baracyamu ubutumwa. Sinzobahe batari urupfu ruzodutandukanya. Imana ibahezagire bongere imigisha. Yego, nitwa Nshimirimana Julienne. Rero iteka amanaribonye mwebwe Jane na Anike na Nyasi n'abandi sindabaza amazina bose. Iteka murarimpa, mukantera iteka, ingorane ngize mukazibatura, mukazimfasha. N'ubu murumva n'ingorane mfise nazibatura, mwe muramfasha. Iteka niryo mungirira,
n'ubu turacari kumwe, ntezagirwe n'Imana ibafashe ibongera imigisha ku Mana, ibyo munkorera murankorera ibyiza ataho bitagerwa mwangiriye aho ngeze ntaho. Nitwa Cagatera Ngwija. Ni kuri ijambo iteka ryarangiriye akamaro kanini cyane. Ndakengurukira Zande na Nike na Dore barambaye hafi igihe kinini cyane. Narafise umwana narace mu bibazo bitandukanye nta nuko nobivuga, kugeza n'uno munsi baguma bamba hafi bakamfata mu mugongo, ndagwara nkabatukira ingorane bakamba bamba hafi umwanya wari wose. Kugeza uno munsi n'ukuri umukaba bagirire neza, abame hafi Padre kuri wame udufata wotwama hafi igihe cyose. N'ukuri umuvyeyi wacu Bikira Mariya akwame kumutamana umwanya wose kugira ibibazo turimo turabe ko byova mu nzira umukama aguheza vuba. Igona twavuga ya Yesu iteka nararibonye ni kuri cyane na Nike nakuri nk'abavyeyi bacu baratugwanira aho turi hose bakadufashiriza abana bacu bagatera imbere, natwe tukaza turabafasha tuhimiriza tumugende ku ishuri. Ni ukuri ibyo biraduteye iteka cyane kubera iki aba bavyeyi bacu nabo batwegereye hampande. Ibyo turabishimira uhoraho mu ijuru yaduteye iteka, iryo teka sirike y'Imana yaduteye dutera turi kumwe n'abavyeyi bacu Jane na Nike, bakaza baraduhunza abana bacu kugira bige batere imbere bave mu ishamba bave kuyerera batora amayara ari bigi. Nuko turabishimira Uwiteka, Imana ibaheze. Jewe nitwa Mediatrice Ndayishimiye, mwakoze kumpa ijambo iteka ryarakoze ibintu byinshi. Umwana wanjye ntakuri yari kugenda mu ibarabara kuko nta bushobozi nari mfise bwo kugira ndamufashe ikintu na kimwe, baramuntorera Padiri Inyasi, Imana imwongereze imigisha ntezagire, Barine Jane ba Adolphe eka ndetse n'abandi benshi ntashoboye kwibuka ku mazina yabo. N'ukuri bankuye habi, barantabaye mu bintu byinshi ntari kwishobora. Rero nta kintu gusa noshobora kubahemba, Imana irampembere, uzokwibuke ibikorwa bakoze k'uwo mwana wanjye kuko ataco twari kumufasha. Ego cyane bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima. Uno munsi twababwiye ko Axia yadushikanye, twagiye ku kivi tukagendera abantu bashingira intahe ijambo iteka, mbere mu bakutsa kivi bamwe muri twebwe bakaba barimo. Rero bagiye baravuga ko bashimira Anike n'abandi bagiye baratondagura amazina. None ga mukutsa kivi wa Axia Vibes TV Anike, mwaratanguje ubwo butumwa, muravuze yuko haciye imyaka 12 bashinze intahe y'ivyiza babonyemo. None nawe wotubwira mbega wabonye vyagiye biratera intambwe gute? Mbega iryo teka mwahaye abo bavyeyi n'ivyo bibondo mubona ryarafashe rirabandanya rikura muri bo? Urakoze Jane mukuza kivi wa Axia Vibes TV kuri ico kibazo mbajije. Ego navuze mu ntango ko haheze imyaka 13 canke irenga gatoyi ubwo butumwa butanguye. Nosubira nkibutsa ko twari muri za kaminuza tukira abanyeshure. Ubwo butumwa buraheza butanguzwa n'umusasedoti Patiri Inyasi Nkurunziza, mwagiye murumva bano bavyeyi bamugarukako. Ico gihe yararongoye ubutumwa bw'abarayike muri diocese nkuru ya Bujumbura. Niyo yatwegeranije aravuga ati mfise iciyumviro, araheza dusangiza ico ciyumviro ciwe, natwe turakurikira nk'umwungere, natwe twabaye intama turakurikira. Tuheza rero turafasha abana babano bavyeyi. Rero iryo teka bararyakiriye, abana batari bake antwengira novuga nka 90% y'abana twatanguranye buno butumwa gushika ubu baragize ico bavamo. Mwumvise rero abavyeyi bavuze ko bize, abana babo bize muri kaminuza. Fashe na kanya kugira cyo nshimira umushinga ntahe Jean-Marie ahari yumve ko tumuhaye iteka kuko nawe yaradutereye iteka abana
icyo gihe yari aserukira imbere y'amategeko Université Martin Luther King, araheza aratubwira ati amaze kubona ubwo butumwa ko tuburangura, araheza aratubwira ati abana bazoheza kaminuza, bwa mbere bigitangwa yatubwiye ati umwana wa mbere azoheza kaminuza azocaza kwiga, bambe azoheza secondaire azocaza kwiga muri kaminuza ya Martin Luther King. Icyo gihe rero umwana wa mbere araheza aca turamurungikaye, oya ahubwo twarungitseyo wa kabiri, kuko wa mbere yaciye atubwira ati jewe nukuri ndabyo ubuzima naciyemwo bwo mwibarabara, ati nkaraba n'ukuntu nize ano mashure ngira eforo nyinshi, ati numva noca guca amafaranga. Umwana rero turamuramukije cyane, ni umuhungu witwa Justin, ubu ari muri Kenya, ahubwo ntakiri umuhungu, ubu n'umushinga ntahe, yarubatse n'ikibondo yararonse umukama n'inahazi. Umwana agira kabiri rero niyo yashoboye kugenda muri iyo kaminuza ariga. Twaravuye turaronka n'umukurikira Diane, aramaze guca ngaha kuri no mbonesha kure ya Axia Vibes TV, mwaramubonye nawe nyine ariko ariga. Twifuza ko n'abandi bazogenda barabakurikira muri urwo rugendo rwiza bakiga. Rero iryo teka bararyakiriye bana bacu, ariko n'abavyeyi kandi bararyakiriye, ko mwumvise ko hari abavyeyi bagiye baronka impanuro zitandukanye, kuko ico gihe turi muri za kaminuza twariko twiga ibitandukanye, hari abariko biga ivy'amategeko, hari abariko biga ivyo kuvura indwara zo mu mutwe, sinzi ariko no vyiga psychologie, hariho abariko biga ubuganga, mwagiye murumva Adolphe turamuramukije muri Suisse. Bagenda rero umwe wese mu vyo azi agenda arahanura abavyeyi uko bagenda barabona umwe wese ivyo akeneye. Hari abari bafise indwara zitandukanye, hari abari bari mu ngeso zitandukanye, rero bagenda barabafasha. Nuko rero ndakengurukiye kandi abakutsa kivi ba Axia, ariko kandi n'abandi turi kumwe muri buno butumwa atarabakutsa kivi, aho bari bumve ko tubakengurukiye kuri ico gikorwa bakoze, ariko n'ubu babandanya bakora, kuko ubwo butumwa burabandanya n'ubu ntiburahera, ntiturahagarika. Hanyuma kandi hari abandi turi kumwe muri buno butumwa bahaye iteka, bagize intambwe, kuko hajya guhereza umuntu ikintu akaca ataha nawe ugataha biroroshe, naho bitoroshe cyane. Hariho rero bagiye baraha iteka abo bana bakabakira iwabo, nabo bumve ko tubakengurukiye cyane. Ni iteka risumbirije. Muri no minsi umwana uramuvyara ukamurera akakugora, cyo bibaza ari ukurarera utavyaye naho, ni ikintu gikomeye cyane, ni ukwigora gukomeye cyane. Cyo tuma nkengurukiye cyane abo turi kumwe muri ruwo butumwa bakoze iyo ntambwe yo kwakira abana iwabo. Nuko rero iryo teka tugenda turarihana, tukaribaha abo bavyeyi ivyo bibondo, tukabaha iteka nabo nyine bakaryakira, ariko kandi natwe baragaruka bakaridutera, kuko urumva aho turi turumva yuko turyohewe no kubona twarashoboye gufasha abo bantu kugira iyo ntambwe. N'umukama yabidushoboje, ariko kandi umukama natwe twaramukundiye. Nuko rero murakoze yego cyane, turagushimiye. None nagira mbaze bano batumire bacu, mbega mwebwe mwararonse ububaha iteka, mwavuze Patiri Inyasi n'abo bari kumwe banike, mbega mwebwe namwe iyo mugarutse iteka muriha gute ibibondo mwibarutse, iteka muritanga gute mu kibano murimwo, mbega hagati yanyu nk'uwo mugwi murimwo muhana iteka gute hagati yanyu? Murakoze. Iteka amaze kuri intera ndaricaye ndaraba, nanje naragerageje kuja mu banyu umwana kujya mwanteye iteka, ndicara nkamuhanura impanuro narose ngaha, kandi akabuze ko tuma yangaza umutima, nandi hagaza karondera kugira nawe yicara tuje. Nageje ndaba iteka mwanteye, nanje harimo bari ngaha naravye ati ko natewe iteka, reka nanje nza n'umuntu nabaronke kwiteka nahawe, nawe nyene ndazi arakemuruka. Mubabanyi icyo ngerageza gukora nkuko Imana yanteye iteka, aho ngeze nkumva nezerewe, nanje ufise ikibazo ngerageza kumwitangira, kuko nanje naronse abaja baranyitangira hirya no hino, kuko nk'abanyitangira jewe sinekwa abana banje bafise kageze gusaba fisa. Ndavye nk'ubuzima nari ndimwo, umwana anje amaze kuja kwiga mu Kanyosha, iyo ntaza kuronka jisi kandi Imana imuzigamira aho yicaye hose, imuhumugisha yarafashije ibintu birebire, yarandereye umwana mu bihe bigoye n'ibitagoye, araca mu bibazo bitandukanye arabyihangana, kandi Imana impuzagiye ku bibazo yahuye navyo, hanje ndumva ko ngeza aho murakoze. Ego ndashima, naje ndamaze gukorera iteka abandi, kandi nabo bakanshimira nk'uko nanjye barinkoreye nkashimira. Ndashimira Madame Victoire
ndashimira hariho n'undi mubyeyi sindamuzi izina yareze mariyamu abo bose ndabashimira ku buryo barankoreye ibyiza abo bose nabo kwa padiri Inyasi barankoreye ibyiza nanjye nkabashimira hariho n'abandi nanjye bankorera ibyiza kandi nkabashimira ahubwo kuhoraho mukamwami Yesu aduhezagire. akoze kumpa ijambo iteka n'ukuri mwanteye naratwaye inda y'amahasa icyo genda cyo kwa muganga barambarira ati nta mutwe w'umwana tubona ndaza muri ubu mugwi nyene wa Padiri Inyasi jane ndabimubarira jana canjana kwa muganga nukuri barancisha muri ecographe nukuri barambarira ati buryo ufise inda y'amahasa naho nagenda kubyara kuri wa Karede twari kumwe jane yambaye hafi mani muhezagire n'ubundi yitwa Jackie nabo nyene twabanye yarambaye hafi nukuri emwe yarangaburiye aranzanira impuzu zuzuye ishasha aranzanira amashuka nta mashuka nari mfise ico gihe kuri wa Karede nukuri Imana ibahezagire bose ibongera imigisha barakoze. Nitwa Charité Francine ndashimye kubandeze kubangeze ubu ndabishima bandeze n'umwana muto nanjye ndisumbuye ndashimiye ababyeyi turi kumwe ngaha ndashimiye na Diane ndashimiye na Christabella ndashimiye n'umubyeyi ngaha na Anike turi kumwe bose ndabashimiye bambaye hafi mu bihe bigoye ndabashimiye ndashimiye na Padiri yatubaye hafi ndashimiye kandi ubu buzima tubayeho muhira ubwa mbere bakidutora siko byari bumeze ariko ubu ndashima ukuntu bimeze ndaryama ndabishimira uhoraho ko biraza mu buzima kabisa kuko ababyeyi baduhaye Imana ibahezagire ibongereze imigisha. ndashimiye Aline hari yumve ko tumuhaye iteka yaraturereye abana yitanga muri kuru kandi atabuze ibyo yokora iwabo aradutorera abana akabagirira isuku muri kuru akabamyira ibiseru kandi atarabo yabyaye ni ukuri umukama muhezagire cyane na Prise yaratubaye hafi araduhanura cyane na Adolphe umwana ashushe tugasanga yamuvuye akaza kuturaba aho twaba tubaye muhira ntiyaravye ati ndi dogiteri iki akaza n'amaguru kandi afise imodoka umukama muhezagire cyane yumve hari ko tumuhaye iteka n'aba bose badufasha batuba hafi umukama batuzigamire turazi ko ari Imana yabaduhaye benshi twari banyamuyigendako ariko ubu twararose umuryango muri Eklezia murakoze cyane turabashimiye Imana ibahezagire. Mvukanyi Marius uri mu bahora bafasha muri ubu butumwa baha iteka aba bavyeyi bariko barashinga intara kuri no munsi none gamuvukanyi Marius uwo mutima wo gukora ico gikorwa cyo kwitanga so kuvuga ngo mwari ko mubaha kugira ngo babasubirize mu nkoko si uwo mwari ko muha iryo teka kugira bari basubize no nakanyamuneza mwagakura he izo nguvu zo gukora ivyo bikorwa mwazihabwa n'iki mwazitumwa n'iki? Murakoze cyane izo nguvu zo guha iteka umuntu uzi yuko ataca zo gusubiza izo nguvu zo guha iteka umuntu ubona yuko womenga yarahebwe womenga nta cyizere cy'ubuzima afise tubikura kuri Yezu Kristo. Yezu Kristo niyo yatwitangiye wewe yatanze mbere umubiri wiwe n'umutima n'amaraso agaseseka twe twakoze bikeyi cyane mu byo Yezu Kristo yadukoreye naho rero twakuye tubona yuko natwe dufise novuga nti devoir dutegerezwa gufasha bene wacu kugira ngo nabo bagire iteka
bari abantu bari abana ubona yuko batakigira nuvuga nti icyizere cy'ubuzima, barahevye ishuri, ntibafungura, ntibambara bambara impuzu zitari zo mu gisagara tumenyereye. Abamama bariho bakenye cyane, ntibabone ngene bashobora gutunga abana babo, ntiyashobora kumubwira ngo gira iki ngo ni witwara uko kubera iki, nawe ntaco yaramufashije. Ugasanga umwana mbere niwe agiye gusega azanira umuvyeyi, ntihabe rero igihanura ikindi. Rero tukavuga twe twagira tuti ko twebwe twagize Imana, twagize ayo mahirwe, tukaregwa novuga nti rukristo, tukaregwa runtu, reka natwe tugerageze guterera bikeyi cyane mu byo dufise. Naho rero twagerageza kwitanga, tugatanga umwanya wacu, tugatanga n'amafaranga make ntari twari bwaronke, kubera twari abanyeshuri muri kaminuza, kugira ngo twitanga tugerageza kuba hafi y'abo bana, ababishoboye kuba hafi y'abavyeyi, kugira ngo koko umwana yumve ko ari umwana, yumve ko ari umwana w'igihugu, agire umwizero wa kazoza, yumve ko afise agaciro mu maso y'Imana no mu maso y'abantu, mu maso y'igihugu no muri ekereziya. Umuvyeyi nawe ku rundi ruhande abone ko ari umuvyeyi, yumve agize agateka yuko yavyaye, hanyuma kandi afise icaha umwana wiwe, kuko uri umuvyeyi udashoboye kugaburira umwana, nibaza ko ariyo magorwa ya mbere ashobora kuba ariho. Abavyeyi rero tukabafasha kugira ngo bashobore kuronka ingene bibeshaho no kubeshaho babana, kugira ngo umuvyeyi asubire agire iteka imbere y'umwana, umwana agire iteka imbere y'umuvyeyi kubera abona icyo amumariye, hanyuma bose bubahane, hama biyumvire ingene bo kwiteza imbere, kubera utariye ntushobora kwiyumvira, utaronse amahera yo kurya ntushobora kwiyumvira ngene uzotera imbere kuko ntuburiho. Naho rero twakura tuvuga tuti aba bana mbega ko ari abana b'igihugu, ko ari abana b'ekereziya, ejo canke hirya y'ejo bizoba bimeze gute? Bizoba bimeze nabi cyane. Nico gituma rero twagira ingufu nyinshi zo kwitanga kugira ngo by'ukuri abo bana bagire kazoza keza. Aho twageza hose twarabikoze, abamama, abavyeyi babo, harimwo mbere n'abapapa, naho mutababonye barimwo, naho batari hafi barimwo. Naho rero abo bavyeyi nabo twabagerageza kubasigura yuko bategereza kwita ku rutare, kugira ngo aronderere agaciro kiwe, arondere agaciro k'umwana, agateka k'umwana, kugira ngo bubake umuryango, kuko uno munsi tubatse umuryango ubutakaye. Naho rero twagerageza kwitanga, kandi Mukama yadushoboje. Niyo myaka yose ngarutse inyuma gatoyi, byari bigoye cyane kuja gukunda umuntu uzi yuko atarukundo afise, kuko by'ukuri icyo gihe novuga ntibari ku rugero rutoyi cyane. Bari bazi yuko badakundwa, bari bazi yuko atagaciro bafise, bari bazi yuko bakenye, bagowe, bari bazi yuko amabi yose ari kuri bo. Mugabo turagerageza kubafasha kugarukana umwizero w'ubuzima, kandi byarakunze. Numvise yuko hari abamaze no guheza amashuri, hari abagiye no gukora kwisumamwo hakurya mu bihugu byo hanze, bamaze no kubaka izabo. Nukuri turashima Imana urugero biriko. Mwabonye ko abavyeyi bakeye, bambaye neza, bavuga bagatwenga. Nukuri ni camwa cuko kwitanga kuwo mugwi. Ntitwokwitera amashurwe, ntaco twakoze abandi batari gukora, ariko aho twagejeje hose turabishima Imana. Namwumvise ko bashima, natwe tugaca twishimiriza mu Mana, kuko turabirekurirwa kwishima mu Mana nuko tugire Kristo.
Ego cyane Marius, turagushimiye cyane, muravuze ko mwagerageza kubaha akanyamuneza uko mushoboye kose. Rero icyo nico gikuru, guhiteka umuntu kumusubiza akanyamuneza. Uravuze uti nta byinshi twari dufise mugabo muri ivyo bikeya, donc muri uwo mwanya n'umuntu aguhaye umwanya wiwe abaguhaye ikintu gikomeye. None ngaruke kurongoye umuguno munsi, mbe none ga Anike ko mwatubwiye yuko mugafasha abana kugira ngo bashobore kwiga, abo bavyeyi mukabasahiriza muri kimwe kimwe naho mudashobora byinshi, none mbega ubwo buryo mubukura hehe bwo kugira ngo mushobore gukora ubwo butumwa? Ego Mukutsa Kivijane, urakoze kuri ico kibazo. Nababwiye yuko buno butumwa bwatangujwe n'umusasedoti w'umukama Patiri Nyasi Nkuru Nziza. Nababwiye ko ico gihe yararongoye ubutumwa bw'abarayike muri diocese nkuru ya Bujumbura. Nuko rero ubwo butumwa abo bana tubasubiza ku mashure, uburyo twabuhabwa na diocese. Ico gisata c'abarayike muri diocese nico caheza kikaduhereza uburyo bwo kugira ngo dushobore kugura amakaye n'ibikoresho bindi by'ishure abana bakenera kugira bashobore kuja mu mashuri. Ubwo buryo nabo babukura hehe? Iyo turiko turategura Kristo umwami, muhora mwumva abakristu batari bake baragenda mu gisabisho cy'iminsi 9, bababwira bati mushire hamwe uburyo bwo gutegura Noeli y'abana. Iyo Noeli rero twaraheza tukayitegura, uburyo bucitse ko tukaja tugurika abo bana ku mashuri. Nafata rero kano kanya kandi kugira ngo mpamagarire uwo wese ashobora kudufata mu mugongo kugira ngo ubwo butumwa tubandanye tuburangura neza. Kubera iki? Ico gihe kwa twatukira abanyeshure, Patiri Nyasi arakantu yarakunze kutubwira ati mwebwe ni mwatera imbere, buno butumwa mukabushiramo amafaranga mukabugira ONG, muzoheza mukunda amafaranga mwibagira abantu. Ati ndabasavye rero ubwo butumwa muzobugumize muri kiliziya no mu bakirisu. Nuko rero ubwo butumwa bucoguma muri kiliziya no mu bakirisu. Tugaheza tukaza turakoresha ubwo buryo buvuye muri Apostolat de Laïque, tugakoresha n'uburyo duhawe n'abakirisu hirya no hino, ugize ico yumva umukama muyagiye agaheza akaturungikira tugakoresha kugira ngo ubwo buryo bugende neza. Rero abo bana baragwara, abavyeyi wabo baragwara canke bagakenera agatahe cyangwa akakenera akacanke kariye. Apostolat de Laïque duhereza amafaranga yo kugura ibikoresho by'ishure kuri hama Minerval, ariko ivyo bindi vyo ku ruhande vy'ubugwayi canke vyo kwisununura turaheza tukabura ingene dushobora kubifasha kugira ngo biranguke. Rero nkaca mfata kano kanya kugira ngo mpamagarire umuntu wese ariko araraba Axe ya Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima, yumva hari ico umukama amubwiye ko yoturonde agaheza akadufasha kugira ngo tubandanye duhiteka abo bavukanye bacu, tubandanye duhiteka ivyo bibondo vyacu kugira ngo ejo canke hirya yejo ivyo bibondo nagakura turi bandera gakura, ni kugira ngo ejo canke hirya yejo nabo nibagira aho bigejeje bazogaruke bahiteka umuryango wabo, bazogaruke bahiteka bene wabo nabo bazoba bari muri situation zitandukanye. Kuko muri kino gihugu nk'abari ngaha mu Burundi murabona abana mwibarabara n'ubu baguma bahari, abana mwibarabara n'ubu baguma bagwirira. Twebwe ubu kwa buzima bundi twagiyemo ntitukibishoboye, mugabo abo bana nyene tuko turafasha bazogaruka bibuke yuko bafise bene wabo hari, kuko nabo bazoba barezwe muri ubwo buryo baheze nabo babafasha, baheze nabo babagarukire. None rero abariko baradukurikirana mwese ndabahamagaye kugira ngo ubwo butumwa bwacu mufate mu mugongo, kugira ngo umwana ntabuzwe ishure n'ukugwara, umuvyeyi ntabuze guhiteka umwana n'ukugwara canke no kubura agatahe canke kandi kantu ko musahiriza. Murakoze. Jewe ndashimiye abavyeyi, ndashimiye Margarita, ndashimiye Jane, ndashimiye Anike, ndashimiye Adolphe, ndashimiye Patiri Nyasi. Kuko ibyiza mwankoreye ni byinshi kandi no muracabinkorera. Mwamagorwa nikoreye imwe muzoza muransengera mukayamfasha. Ngubu sinzi yuko inama izogaruka nzoba ndi ngaha. Ndashimiye mwese muri ngaho naho ntasubiye kumenya amazina. Ndashimiye yuko umwana nzi bamutere mu turi y'indaro. Ndasaba n'ubu n'ujya Samuel ko mwamutwara. Nibyo nsavye birekeye.
Yego cyane uno munsi kuri Axia Vibes TV twababwiye ko ari umunsi wo gushinga intahe ingene umuntu ashobora gutanga iteka, ingene twebwe nyene hagati yacu mu Bakutsa TV twagiye turatanga iteka, tubikure mu majambo ahubwo tuje mu bikorwa vya misi yose kandi n'ubu tutarambiwe. None rero sinogenda nibagiye gukengurukira abantu bose bahiteka abantu, haba muri ekleziya ngene bahiteka abakirisu, ngene bahiteka bariya babona ko umego ryaratakaye, ntibakwiriye kuba bohabwa iteka, ariko ekleziya ikabibuka, imigwi y'ubutumwa yo muri ekleziya ikabibuka, reka mbere n'amashirahamwe ama association akibuka gutiteka umuntu. Guhiteka umuntu biraryoshe, murabonye akamwe mw'abavyeyi bafise, murabonye ko bakenguruka. Ego cyane kandi sinogenda ntashimiye na mwebwe batumire bacu, mwe mwemeye mugahabwa iteka, kuko hariho abo ushaka guhiteka ntibabikunde, ariko mwebwe mwaragamburutse muremera guhabwa iteka kugira ngo namwe muzoriha abanyu. None ndabashimiye cyane, mwakoze rwose. Kandi rero sinogenda ntasavye Anike nawe ngo ashimire abo batanguranye ico gikorwa bose. Hariho abo bagiye baravuga amazina nawe ngira ntiyobibuka bose, ariko afata aka kanya ashimire abo bakoranye ico gikorwa ciza co guhiteka abandi, co guhiteka aba batumire bacu, duce tutera tugana ku musozo. Urakoze Jeanne Mukutsa TV wa Axia Vibes TV kuri kano kanya umpaye kugira ngo nkengurukire abantu twakoranye bino butumwa. Ntabeshe by'ukuri nogira ngo ndadondaguye nuhava sanga ari uwo nibagiye. Rero kugira ntihagire uwo nibagira, ndakengurukiye cyane abantu bose twatanguranye ubutumwa nabo turiko turabukorana ubu. Ko twagiye nababwiye ko twari muri za kaminuza ziheze, twagiye turatandukanywa n'ubuzima. Hari abari mu bihugu vy'Iburaya, hari abari ngaha, hari abari mu bihugu bitandukanye vya Afrika, hari abari muri Amerika. Nukuri aho muri mukazora bakino kiganiro kuri Axia Vibes TV, ndabashimiye n'umutima wanje wose. Abavyeyi bagiye barabakengurukira, ariko nanje sinokwibagira kubakengurukira kuko twabanye muri vyinshi bitari byoroshe, ariko mukama yaradufashije aho bigeze turakenguruka. Nashaka kandi gukengurukira abasaserdoti bose mpereye ku Patiri Ignace bagiye baratwara Apostolat de Laïque muri diocese nkuru ya Bujumbura. Bose nabo nyene sinobadondagura no habasanga ari uwo nibagiye, ariko abasaserdoti bose batwaye ubutumwa bw'abalayike gushika uno munsi bariko barabutwara no munsi, ndabakengurukiye cyane kuko baradufata mu mugongo by'ukuri bishemeye. Nkakengurukira kandi n'amaparuwase dufasha gutunganya ico gikorwa ca Kristo Umwami, bagahimiriza abakirisu kugira ngo baturonse ubwo buryo ariko dukoresha kugira ngo buno butumwa buranguke neza. Nabo nyene sindabadondagura, amaparuwasi agize diocese nkuru ya Bujumbura ariyizi, abasaserdoti bayatwara n'ababafasha bariyizi. Mumve ko tubakengurikiye cyane kuri ico gikorwa mudufasha kurangura. Ndakengurukira kandi Segwimi nabihebeye Imana bari muri uwo mugwi witwa Segwimi, n'abadufashije cyane kugira ngo aba bana bacu baze bararonka aho bagirira Noeli baryohewe, bakadutiza ikigo cabo, bakatwihanganira kuko bakiri bato. Ubu barakuze ntibagorana cyane, mugabo bakiri bato baragorana by'ukuri. Abo bihebeye Imana, murazi mu bigo by'abihebeye Imana ko hama ari heza, bakatwihanganira ko abana bagenda bamomoye amashugwe, bagenda bononye impome, bagenda bamenya ibi na biriya, mugabo bakatwihanganira kandi ubona ko ico gikorwa bariko baragikorana urukundo rudasanzwe, badufashe mu mugongo. Ngashaka no gukengurukira abo bose bagize ikintu bafasha gushika n'ubu bafise ikintu bariko baradufasha kugira ngo ubwo butumwa buranguke neza. Nkabasabira umugisha utagabanije ku mukama wacu, umukama bahezagire, abagize ingo azihezagire, abagiye kwihebera Imana abahezagire. By'ukuri mwumve yuko kubwa kino gikorwa muronke umugisha kandi utagabanije. Nakengurukira rero nino mbonesha kure Axia Vibes TV yashatse uno munsi kudutumira kugira ngo tuze kuyagira abandi iryo teka, bama barivuga iteka ryanje iteka ryawe. Uno munsi rero bashinye kubona by'ukuri iryo teka twahora turyumva, uno munsi turaribonye. None Bakutsa TV ba Axia Vibes TV muhezagirwe kandi mutera imbere rwose. Murakoze.
Ego cyane rero dukengurukire mwebwe mwese bakunzi ba Axia Vibes TV mukurikiranye kino kiganiro cacu, ntimwibagire kugira sabone, ntimwibagire kugira commentaire kugira ngo tubandanye turyohora ibiganiro, mutubwire aho hose nimba ari nk'ofisi ikiganiro ari ntaha dusangiza, murahawe ikaze cyane. Nkaba nari Nemeye Imana Jean d'Arc hano kuri kamera. Bye bye. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe, ibintu ni byiza, ibintu ni byiza, nawe ni Imana, ibintu ni byiza, nawe ni Imana, ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe, ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe, yaduhaye umuryango turanezerewe, ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe, twabonye abagenzi, twabonye abagenzi, twabonye abagenzi, ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe.